ibi mubona ngaha aya n'amabere aha naho ubugitereko kuva na kera narindi nico gituma batemera yuko umugore aca ahantu bako barakaniza ingoma nico gituma bayahaye ikimenyetso yuko ari umugore arico gituma bavuze yuko umugore atavuza ingoma. Iyi mubona iyi mirisho mubona tuvuza dukoresha bayihaye igicapo cico twita mu Kirundi inzanyi abumva Kirundi nico gituma bavuze yuko umugore ativuza ariyo mpamvu bavuye bavukana kera yuko ingoma itavuza umugore. Hello bakunzi ba JSTV, j'espère que vous allez bien aho muhereye hose. So nkuko muyibona uno munsi twatembereye aho bita kuri école française. So kuri microphone muri kumwe na Clovis, hama ndi kumwe n'uwo bitwa umutamburinaire, imbere yacu hariho ingoma. So asanzwe afite n'ikindi kintu ngene tutazi ngira ngo tugiye kumenya mu kiganiro cyacu. So imbere yuko tubandanya urashobora kugira subscribe kugira ngo ibikurikira byose bizokwame bigushikira. Hama reka tumane tumuhe umwanya yidondore kugira ngo tuyage n'uwo tuzinanye. So wabwira akazina je mu bisanzwe nitwa Nduwimana Seleus. Turi kumwe n'uwo witwa Nduwimana Seleus ari muri club bitwa Intatana. Ni club bikora neza, club twama twabonye itumirwa mu manza zigenda zitandukanye kandi ndetse no ma event akomakomeye aho dora tubona na president arimwo nabandi bagize muri guverinoma. So hama imbere yuko tubandanya reka tumanze tumuhe umwanya kugira ngo atuyagire ibijanye n'ingoma. So Seleus, imbere yuko tubandanya turifuza yuko wotubwira SK iyi ngoma igizwe n'ibiki, hama nicyo kintu tubona ngaho ufite mu maboko kimaze iki ku ngoma mugiye ko muvuza ingoma. Nkuko mubibona ngaha jewe ndi muvuzi w'ingoma umugwi ndangakaranga Intatana. Muri umwanya tugira twerekane ibikoresho ndangakaranga dukoresha mu kuvuza ingoma zo Burundi. Iki mubona mu buryo bwanje iri ni icumu, iri niryo bita inkinzo. Mu ncamake iyi ngoma mubona iyi niyo ingoma bita inkiranya. Mu bisanzwe kabifise ibihimba bitandukanye bigize ingoma. Ibi mubona benshi batabizi, abasanzwe dusangiye imico n'akaranga no kuvuza umurisho w'ingoma bamwe barabizi. Ibi mubona ngaha aya n'amabere, aha ni mu nda y'ingoma, hakaba ariko nico bita urushato. Aha naho mubona aha bahita umubabo. Umubabo. Aha naho ubugitereko. Ubugitereko. Iyi nayo mubona ifashe amabere akaba yita injishi. Injishi. Akaba ari byo bihimba ifise vy'ingoma. Ego ijambo ryari giwana. So guys, nizere yuko muri ko muratahura igiye karababwira ni Kirundi gishimitse. Apana cha Kirundi cyuno munsi dusigaye twumva cyaba maniga nabande oya. Iki ni Kirundi cimbitse nyene. So turagomba kumenya Seleus ivyo bihimba vy'ingoma kugira vyitwe ayo mazina byatewe byavuye hehe kugira ngo babihe ayo mazina avuga ati iya tucitwikira tuziho rusato mugoro munsi iri kwera iri ku ngoma rwaciye ruhindura izina byavuye kuki byazanye nabande. Mu bisanzwe ibi mubona iyi ngoma tuvuza bayahikigereranyo yuko ifise
ikigereranyo nk'umugore nk'umukobwa nico gituma magerageje kumva yuko ifise amabere kuko amabere nayo umugore ikagira igitereko ikagira no mu nda y'ingoma kuko igitereko kimurabizi yuko n'imbere yuko igitereko kigira umugore nico gituma bayahaye ikimenyetso yuko ari umugore arico gituma bavuze yuko umugore atavuza ingoma aba yivugije. Iyi mubona iyi mirisho mubona tuvuza dukoresha bayihaye igicapo cico twita mu Kirundi inzanyi abumva Kirundi. Nico gituma bavuze yuko umugore ativuza ariyo mpamvu bavukana kera yuko ingoma itavuza umugore. Nico gituma bagerageje kuvuga yuko ngo kari mu nda y'ingoma kamenya n'uwayikanye kuva na kera narindi. Nico gituma batemera yuko umugore aca ahantu bako barakaniza ingoma kuko akabanga kari mu ngoma kamenya n'uwayikanye. Niko mu bisanzwe iyi ngoma igize. Nico gituma mumva mu buzima bwa misi yose yuko umugore atavuza ingoma. Yego ijambo ryari so yego urakoze cyane. Uratubwiye yuko mu kugira abagitwa ayo mazina byagereranijwe nk'abantu. Uratubwira yuko iyi mirisho bagereranije nico bitwa kubabizi inzanyi. Ico kirundi naho hari benshi batakizi mu bisanzwe ni Kirundi cimbitse apana cya kirundi cyuno munsi twobwe ko kirimo ubweruzi. Kandi ingoma ni kuvuga amazina yayo ni amazina yiswe yisunze ibinova ko ari nk'ibiremwa muntu. Yego so rero batubwiye n'impamvu aratubwiye n'impamvu umukobwa umwigeme adashobora kuvuza ingoma bivanye nuko ingoma ifite amazina ajanye n'ibihimba by'umugore. Rero turakeneye kumenya kandi iri cumu rimara iki burya mwana dora tubona uri kurazunguruka risigura iki ryo risiguye iki rero kudusigura ingoma iri cumu wari wavuze izina niyi turakeneye tubwire ingene rero kore yazo ngerageje kubivuga mu bisanzwe. Iri cumu abaze kuva kera cyangwa iyi nkinzo yamye ikora mu gihe c'abami kuva kera narinde mu bisanzwe. Murabizi yuko ni bwami bako baragwana bashatse kwivuna umwasi bakoresha icumu n'inkinzo. Nico kimenyetso bagerageje no kuja bitiza no mu ngoma kucerekana yuko ari ingoma z'ibwami kuko ari ingoma z'ibwami. Rero ibwami hamye yakoreshwa n'icumu n'inkinzo yo kurinda umwami. Ego ico nivyo bikorwa bigaragaze kuza birakora icumu n'inkinzo. Mbega Seleus aha muri club ya inatana wewe uhari nkande uri nk'umumambra asanzwe canke uri president ujeje uki mu bisanzwe? Mu bisanzwe ngaha ndumumambre nk'umuvuzi w'ingoma mugabo mu vyo njejwe muri club ndangakaranga inatana sanzwe ntwara umugwi w'abahungu w'ingoma muri rusangi. Nibakanye banyita ndi kapitene w'umugwi. Akaba ari vyo njejwe abafisa nabo dufasanije mu guyobora umugwi wishiramwe y'inatana mu muco ndagakaranga ku murisho w'ingoma. Uratubwiye yuko ujejwe abahungu muri club inatana none ko uciye uvuga ati abahungu eske ho bariho n'abakobwa basanzwe bari muri iyo club inatana kuko heje kuvuga ko uyoboye abahungu biboneka yuko hariho n'uyoboye abakobwa dukeneye tubwire ingene bimeze. Mu ncamake nico gituma nagerageje kuvuga yuko nyoboye abahungu kugira twumve yuko atari gisata c'ingoma gusa dufise n'ibindi bisata bitandukanye mu vyerekeye mu kwikora mu gahogo mu buryo bw'imvyino z'ikirundi ndangakaranga. Twaba dufise n'abigeme bashajije kandi batamba neza batamba nk'imisambi kandi ibereye igomwe. Twaba dufise ibintu bitandukanye mu muco ndangakaranga w'inatana. Haya rero generation WhatsApp ari ibintu bimwe iratahura. Utubwiye ngo imisambi ubugombye gusigura iki? Imisambi mama mubona yuko mu buzima bwa misi yose murabizi ko ni ikintu kitagorana ni ikintu cy'ikinyamahoro kandi uko kigenda ciyoroheje. No mu mico y'ikirundi umusanze mukobwa bisaba ko agenda yiyengenga agenda buhoro buhoro nk'umwigeme w'Uburundi nyene
nico bituma bagerageje kuza turabitira ko ari abakobwa ari misambi twisunze kuko ari ico gikoko twasanze giciye bugufi mu buryo mu ukuntu cigenza n'ukuntu citwara. None hajya ko muri club hariho ingoma nyinshi zigenda zitandukanye, nk'umunsi umukobwa yaje agatora umurisho akavuza ingoma, eske hari ibihano ahafatirwa canke basanzwe bazi nyene ko ari kosa kuko birashika akaza agatora umurisho akubita? Eske ibyo biba bimaze kuba canke bibujije gusa ko agenda kuritera akavuza? Mu bisanzwe kuko bitemewe yuko umukobwa igitsina gore ko kivuza ingoma. Kuri twege dusanzwe turabavuzi b'ingoma ko tuba dusanze tuzi akaranga umutima k'umuco n'akaranga w'ingoma mu Burundi. Hagize umukobwa aca kubiri akaza kuvuza ingoma, mu bisanzwe umugwi wose abakoreyemo ivyo bintu ufatirwa ibihano imbere y'amategeko. Kisigwa yuko umukobwa rero aje kuvuza ingoma nitwe tuba tubamaramaje. Mu bisanzwe birasaba yuko tuza turakwiye kuza turahugura abantu benshi, kuza turabayigisha kugira bamenye inkumi n'abigeme, kugira bazoramenye ukuntu yuko ari ikintu kibujijwe kizira mu mico n'akaranga y'ingoma y'i Burundi. So Seleos, yego tigo turatari yuko tubwira kandi birumvikana yuko hari abantu batari bwatahure neza na neza impamvu abigeme batavuza ingoma. Hama akono kwito ko ari nk'akabazo ka nyuma nagomba ndakwibarize. Turabona mu ngoma ngerageje kuzunguruka mu ngoma nabonye ngaha, nabonye ingoma iriko idrapo y'igihugu. Mbo ndabona no n'icumu ryawe ririko amarangi yerekana yerekana idrapo y'igihugu. None zya zindi ko mbona sitari ko amadirapo y'igihugu eske byo bitandukanye canke? Mu bisanzwe ngerageje kuvuga iyi ngoma mubona isizwe niyo iyobora izindi. Nico bituma kuva na kera bamye bavuga ko ari ingoma bita kagenda, niyo bita murimigwa, niyo bita rukinzo. Kujya mubona zijya ngoma mubona zitandukanye mu gihe cy'ubu niko tuzi ko benshi basha kuba tatawura za murimigwa za rukinzo kuko benshi busaba batagiye bagimenya akahise kamwe k'ingoma. Mu bisanzwe abikigiye abarutse ubu bazi ko ingoma zijya mubona ari niniya bazita ibishikizo, zijya no mubona bakazita amashako, iyi mubona isize bakabaca bayita inkiranya. Hari nakandi kagoma gatoya bagaca bakita akagoma. Nuko amazina yabigiye bitandukanye niko zisanzwe zitwa. Mbega Seleos, ndakeneye kumenya ibanga mukoresha mugiye muri ko muravyina muvuza ingoma mugatera amaguru abiri hejuru mu gihe tuzi yuko ngo imigeri ibiri datereka. Mugabo tugerageje kuvyihweza ni mwe ngira ngo muba muyoboye mu gutera iyo migeri ibiri. Uno munsi nigihe banga mukoresha kugira ngo muduzije migeri ibiri. Je uno munsi ko nzi atavyo nzi. Mugabo maze ushika hari hano usanga ndiko ndayitera. Isika bari mwibanga canke meze gute? Ni kumwe nakubwira yuko akari mu nda y'ingoma kamenya no wayikanye. Burya ari akabanga mu bisanzwe mu buvurisho w'ingoma umenya watanguye kuvuza izo ngoma. Rero ko ako kabanga rero atako umuntu ashobora kumenya atavugije, birasaba ko wanza kuja kwanza ku kivi ukaja mu murisho w'ingoma, hanyuma bagatakuza barakumenyereza bakakwigisha iki n'ikindi kugira uzuramenya ukuntu umurisho bimeze. Musanzwe ugerageje kuraba inzi ngoma n'abanyamahanga zirabatangaza ubwabo, bazi yuko kuva na kera nandi bazi yuko bavuga ati izi ngoma tugerageje kubiraba ndibaza nibaramwe amarozi, mugabo hayi bambewe nta burozi burimwo, n'umuco ndangakaranga nyene wiharije igihugu cy'u Burundi kandi ufise akanovera cyane ku isi yose, ukaba barabaye n'umuco ndangakaranga wabaye wa mbere ku isi yose muri UNESCO. Rero bigerageje kuva ngaha tugerageje kuntu tuvuza ingoma natwe tuzivuza tuvyisangamwo, navyo twavukanye turavyiga tukisanga natwe twamaze kubimenya, natwe byaradutangaje tuvyiga tukibibona. Kwega nk'abarutse iki gihe benshi baratanga ati none mbega ko batera amaguru abiri nkuko mubivuze bigenda gute? Natwege ntavyo tuzi tuvyisangamwo kwa dusanze dukunda umuco n'akaranga tuyisanga natwe vyatubayemwo natwe bigadutangaza. Nayo niyo mpamvu gituma twagerageje gukora ingoma ko natwe tuzikunda, twagerageza kuziha agaciro no kuzikunda, natwe ubwacu ziradukunda ca twisanga tuvuza izo ngoma. Yego gushika n'ubu. Guys, respect niko ndibaza ko niko ndabahe ibintu ngira ngo benshi batari bazi. Eka kugira dushike ngaha nuko twamanje turiyumvira eske Burundi bw'uno munsi ku bintu ku mico ndangakaranga
bimeze gute turabona yuko ikirundi cyacu bya bintu vya kera bimwe bimwe biriko biratituka bivanye n'ukuntu tutagomba guha umwanya bya bintu vya kera tugomba kujana n'ibigezweho so nkuko nabibabwiye nayo natembereye aho bitwa kuri école française nibo basanzwe bakorera no bagira ama repetition ubakeneye n'ushobora kubasanga hama rero reka dushimire Sileos yadewe mwanya wo kuyaga kugira ngo twiganire bimwe bimwe bigize ingoma nibigize akaranga kacu Sileos turagushimiye cyane namwe murakoze cyane izere mu nyuma nitwa kurondera uzotwita bo dusange naho tuzoba turi kugira ngo tubashe kubigisha ibindi birenze nta kibazo turi ku kivi muzo dusanga ku kazi urakoze cyane reka dushimire wowe wese wakora dukurikirana muri kino kiganiro twongera tunabwira kandi yuko tukibereka n'ibindi bandanye tubereka n'ibindi Sileos uragize neza cyane murakoze Speko mukikiro muraryoherwa n'ikiganiro cyacu n'imico ndangakaranga ubu naho twabazaniye abasanzwe bakiri muri wa mugwi nyene ibintu atana bwa mbere twakoranye n'umuhungu kandi mwabonye ko byari bimeze neza yatwiganiriye ibijyanye n'ingoma aratubwira yuko hariho n'abandi basanzwe bakorana nk'abigeme turageneye twari twumva rero kumenya impamvu barimo kandi tuzi yuko abigeme batavuze ingoma tumenye icyo bajejwe muri club so handi kumwe no twovuga ko ari umwigeme akiri muto n'ubundi twovuga ko ari umuvyeyi twovuga ko ari umuvyeyi wacu so ngete mari tubaho umwanya manze bidondore kugira ngo umanze muwamenye kaduhere mu buryo bwanje jewe nitwa ku mazina ya Karangamuntu ni Ndayizeye Christine ariko ngaha muri club banyita Mère Generale abandi bakanyita Mama Africa abandi kubera ibyo nsanzwe nkora mu buzima bwa misi yose kandi namye nkorera mu bijanye n'akaranga hama nawe nanje nitwa Irakoze Estelle nkabanga muri club ndumukocha w'abakobwa hano bakoresha ego none turagomba kumenya Mama Africa no munsi tugitwa Mama Africa kubera batubwiye yuko benshi bakoze ku izina rya Mama Africa muri iyi club ya Intatana abigeme wisanzwe ntiyahore nini yaba bafise abigeme tubigisha intambo kama z'u Burundi kuva mu buseruko mu burengero mu bumanuko no mu buraruko nta ntambo nimwe tutagerageza kubigisha kugira ngo bumve biyumva nk'abarundi kazi hanyuma n'abahungu ntibagarukira ku ngoma gusa baragira n'intambo nabo nyene z'abahungu zidasa n'iz'abakobwa oya hariho izo batambana n'izo bonyene batamba ubwabo nk'intambo dufate y'intore intore n'abahungu bazitamba kuko yari intambo y'abahigi b'umwami bavuye kuhiga bagaca bigina umwami
akabona rero ubukerebutsi n'ubutore agaheza kakugabira izo rero zatamba abahungu kuko nta bakobwa baje ku rugamba canke ku ruhigi. Okay, mama Afrika reka twiganira impamvu abigeme batamba intambo z'akaranga muri club yabo y'intatana. So no musi twagewe cyane kubona twashyize aho bakorera basanzwe bakorera aho bitwa kuri école française kandi twabonye ko ibintu byose bimeze neza, repetition yaho umenga bari ahubwo muri competition n'abantu babimenyereye cyane. Esther, turashaka kumenya watanguye ibi by'imico ndangakaranga kuva ryari? Je nabitanguye mfise imyaka 10 kuko ni ibintu byari donc narabikunda cyane iyo mbonye ku ma TV kera bakunda gushema vy'ama club, iyo mbonye iyo abantu bakora atamba byarangyohera cyane umva nkavyifuza ko no bijamo. Rero ni ibintu natanguye nkiri muto. Yego. Uno musi wimva gute uriko uraboneka aho tuvuga ku mateleviziyo agenda atandukanye n'umuvyeyi wahuntu uriko uratamba ubwa mbere wakumvyifuza mu no musi nawe ukaboneka nk'abandi, wewe wimva gute ku bwawe? Urumva ndavyishimiye cyane gose kuko ubu novuga ko ni ibintu biri mu maraso kandi uri n'umukoci kandi ego ego. None hajya bagira ubumenyereza bisunze iki kugira ngo tubamenyereze, kugira wowe bagutera ubumenyereza kandi nabonye muri umugwi w'abantu benshi numva bon baranshimye nyene nse nkavuye muri club ubizi. Numva nyene ibintu natanguye nkiri muto mbese navuye mu ma club menshi oya navuye muri club donc ni ibintu nahereye mu bintu vy'ingoma mugabo kera natanguye gutamba ikinyarwanda mu nyuma ndaja mu ngoma biga batamba bari inyuma y'ingoma hanyuma ndumva ko munatana bakine abandi bantu bashasha ndavuga ati bon kuntu nkundi natana reka nanje ngende ndabe ko bunshima. Hajya mu wundi ufise club zingahe z'ingoma? Ni club z'ingoma nyinshi cyane. Gusa iyi nayo iza mu za mbere havuye y'amagaba hamwe n'iyi zosanzwe umenyereye cyane. Mu bisanzwe umwe wese aragerageza uko ashoboye kuko twese dukorera igihugu, dukorera kugira ngo abana b'igihugu tugende turabaha ibyo twebwe natwe twonse mu batubanjirije natwe tukifuza kubiha abandi. Rero bamwe barakorera mu gice cya hariya, abandi bagakorera hariya, abandi bagakorera hariya, ariko twese muri rusange no kugira ngo tugire ico dusigira abandi. Hajya ama Afrika nabone yarigeze gutamba cyane bimenyereye cyane. Mu Kirundi bavuga ngo nta yiruka itabunda, ubona ntagishobora gusimba mugabo hariho intambo zimwe mpora ndyosha nka ninahaza niko bavyita kugira ngo n'abana ngume ndabafata mu mugongo kandi babone ko ivyo ndabigisha nanje biri muri jewe kubera ntawe utanga ico adafise. None hajya ko nabonye umenga ibintu bisaba ko ufite impano yabyo canke n'ibintu yene gwenda uriga mukamenyera. Mu bisanzwe hariho abana baza ngaha atana kimwe bazi mugabo akaba afise umutima wo kubikunda, abo rero nibo tuba twifuza tugaheza tukabafasha intambwe imwe gushika nabo batogwe. Nk'uyu mwana yaje nawe nyene ari muto asanga bakuruwe kuko ngaha baza ari bato bagakurira muri club hama tukanabasohora. Nk'ubu twariko turategura urubanza tuzokosha hama twongere tumusohore hanyuma n'ubundi nyene yindwi niyo gusohora. Nukuvuga nabo rero naho baba barasohotse ntibaheba oya baragaruka bakabangikanya akazi urugo na club. None mama Afrika tugerageje kuvyeza ibintu by'ubu biragoye kubigeme ndetse no kubajene bose. So ku bintu by'imico ndangakaranga ni ibintu usanga bigenda biragorana hamwe bamwe kandi turabona yuko utwara ugwaruka twavuga ko atari baki. None nibora bishika bikagorana ukuntu ushobora kubaye nk'impanuro usangiye ko barakugora. Hoya burya abakugora nabatagamburuka mugabo abana bakugamburukira kandi bakaba baje ibyo bakunda biri muri bo
ntibaheza ngo bakugambararire kubera iki nigo ruhara rwacu rwo gufasha igihugu. Iyo uronse 2 3 4 5 none urabona ko atari bake, ukaronka ingene ubabwira ijambo iri na ririya, ingene bategezwa kwifata, umwigeme kumutegura kugira ngo amenye kubangikanya ibikorwa, amenye ko niyashika mu rugo kugira asubire kugaruka muri ngaha aye gutegura, nuko azoba yashoboye no gutegura umuryango wiwe n'umucance wiwe, kugira n'umutima wuyo awuzane iwacu. N'umuhungu nico kimwe nawe nyene tumutegura kugira ngo abe umuntu w'umugabo abushitse, ashobora kumenya kubangikanya ivy'urugo n'ivyo ngaha. Kandi bose hari bubatse ku gice c'abahungu n'abubatse ku gice c'abakobwa, kandi ntivyigera bigira intambamyi. Oya, gushika ubu turakwije, ubu tugira twinjire mu mwaka wa 15 kw'izina ry'intatana, ariko nta kibazo na kimwe muri ivyo mu mibano, mu nyifato, naho boba bagiye hanze, kuko club iramaze guserukira igihugu mu bihugu vyo hanze bitari bike. Urumva nta kibazo gushika ubu kuri ivyo turagira. Twoba tufise ikibazo kijanye n'uburyo bwo kugira ngo ivyo twifuza tubishikeko. Ivyo twifuza byo ntibizohera, tuguma twifuza ibintu byinshi. So guys, ndizera yuko muri ko muraryoherwana na Maburune na Esther. So ibintu byari bimeze neza cyane muri club inatana, kandi aha ndibaza byose nitwoyimara uko ni byinshi. Gusa turifuza ko umunsi umwe twotumira Mama Africa, akadumira Mama Africa, Mama Burundi, Mama Kenya, turifuza